ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikiye aherereye muri uyu mugoroba. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Ntimuze gucikwa n'aya makuru aho turaza kwibanda cane ku gisata ca politike hamwe n'umutekano. Ivya coup d'etat bitera bimenyekana, hari amakuru masha duhejeje kuronka nkuko mu kanya gato tuza kuyabasangiza mu buryo bw'idonido, ndetse imbere yuko magizaho inkuru tuza kwibandako, reka baramutse kandi mbaye kaza umwoba muherereye hose abadukurikiye bari mu Burundi, mu bisagara ndetse no mu ntara, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Nimuze gucikwa mwese ndabahaye ekaze. Tubatoreza vyinshi bivugwa cane mu bisata bitandukanye: politike, umutekano, agatiga kazina muntu, ubutungane, inkuru ziba zaranyegejwe, makuru dushikirizwa n'amasoko yacu ari irya nino mu nzego no mu bice bitandukanye by'u Burundi. Ari vyinshi rero tubagezaho twifashishije ivyandikwa cane bimenyesha makuru, tibagiye nibivugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi, aho hose tukibanda ku makuru aba avugwa cane mu gihugu c'u Burundi. Niba ari ubwa mbere utwumvirije, tega yompi kugira wumvirize vyinshi. Turaza kwibanda rero kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Radio n'imbonesha kure by'igihugu RTNB ihejeje kuva mu gacerere ku vyabaye ku munsi w'ejo. Hagaragaye abasirikare bafise ibikoho binini ndetse n'ibwa zisaka. Byose rero bikaba vyateye abantu ubwoba, ari naho havuye ko coup d'etat mu gihugu c'u Burundi yoba yamose. Uravye ingene nubundi abakora coup d'etat bafata ibimenyesha makuru vy'igihugu canke insamirizi hamwe n'imbonesha kure z'igihugu imbere yuko bafata ibindi bintu vyose. Tubibutse ko harafata n'ikibuga c'indege ndetse n'ibiro bikuru vy'umukuru w'igihugu. Ku munsi w'ejo rero havuzwe inkuru ko ku kirimba c'umukuru w'igihugu wongerejwe abasirikare bacungera umukuru w'igihugu mu nkambi ya BSPI, ndetse no kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu nabo bikaba vyaruko mu gihe umutekano wari wongerejwe. Hakaba harabaye n'imirwano hagati y'abasirikare rero bari bacungeye ivyo bibanza nkuko twabibabwiye muri aya makuru. Gusa mu kanya gato tubafitiye uburyo bw'idonido ngere vyasiguwe n'ubushikiranganje byo bujejwe harimo gutumatuma ko amakuru ndetse na RTNB muri rusange. Turaza kugaruka kandi kuri ca gikorane coba carahagaritswe ku munsi w'ejo, nubundi bikitirirwa ko bifise aho bihurikiye na coup d'etat yari yateguwe yo gutembagaza ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Mushikiranganje Martin Niteretse nawe yagize vyinshi asigura ingene yabisiguye mu kanya gatoyi. Turaza kubibagezaho mu buryo burambuye. Ni mu gihe ico gikorane cari gitegekanijwe ko abantu 4,400 aribo bazocitabira, kikaba coremeshejwe na Apotre Mignone Kabera turuka mu Rwanda ariko avuka mu gihugu c'u Burundi. Vyinshi navyo mukaza kubikurikira. Hari n'ayandi majambo yoba yatangajwe n'umukuru w'inama nshinga amateka ni Daniel Geras Ndabirabe, nawe rero turaza kuyagaruka ko muri aya makuru. Vyinshi rero kubirabana n'umutekano w'u Burundi hamwe na politike mu kanya gato ni ku buryo bw'idonido. Ndagusaba kugira wafyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi abe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndabahaye kaze. Ngo none umujenerali hari umuntu yomukanga ngo agire coup d'etat gayemwe, uwo muntu yoba arinde? Ijambo gutembagaza ubutegetsi ritera abarundi kumerereza. Hari ukuntu rivuzwe n'umukuru w'igihugu ndetse abene gihugu bakaryumva. Ivyo byashikirijwe na Varisito Ndayishimiye. Kuva Burundi bwikukiye hamaze kugerageza guhirikwa ubutegetsi inshuro 11 zose. Amwe mu mabi yakurikiye nta uyayobewe, harimo ubwicanyi, amakambi y'impunzi, komoka n'ibindi bitandukanye. Mwaka w'ibihumbi 2015 hoho neza na neza itariki ya 13 Rusama, bimenyesha makuru bimwe vyarugawe, abarundi ndiri barata izabo mbere gushika ubu bamwe ntibarashobora gutahuka. No munsi rero nubundi haba havugwa umwuka mubi mu bategetsi bakomeye, benshi bakaba bashobora gutekereza ko izo njyane zishobora gucanishamwo igihugu akaba coup d'etat. Hari byinshi rero vyagiye biraba
Nkurunziza yamaze imyaka 5 arongoye igihugu cari mu bihano by'amakungu, ariko ibintu ntivyigeze bibe nabi ngo gushika nk'ubu ngubu nko kuri runo rugero, ngaho mu mezi 2 akurikira igiciro cacu kiduzwa inshuro zibiri. Mukuru w'igihugu rero nahagoma avuga ko ngo yabuze abamufasha kurongora igihugu, ariko nawe nyene ngarakwiye gusuzuma neza ko muri presidence iwiwe ibintu bipanze ku murongo. Nk'ubu rero ari muri Cuba, ariko ku munsi w'ejo amakuru yavugwaga cyane no kumutekano w'iradio n'imbonesha kure nkuru by'igihugu RTNB woba warongerejwe, ndetse hamwe no gukirimba c'umukuru w'igihugu. Ngo umutekano rero wa radio n'imbonesha kure ngo ntiwigeze uhungabana, mu gihe rero hari amakuru havugwa cyane guhera ku munsi wa gatanu avuga ko umutekano wa RTNB wowe utifashe neza kubera ngo hari isakwa ryabaye kubinjira mu kigo RTNB, wakibonekeza n'ibikoho bitamenyerewe mu bushikirangano byo bujejwe harimo tumatumana ko amakuru bwamenyesheje ko ari ibihuha, nkuko biboneka ku rubuga rwa Twitter rw'ubwo bushikiranganje ngo ni ibikorwa bisanzwe by'umutekano by'igisoda c'u Burundi ari naco gisanzwe kihacungereye, ariko twabasiguriye byinshi mu nkuru ya kabiri twoba twashikirije uyu munsi ku vyabaye mwijoro. Abasirikare rero boba bagize intonganya hagati yabo. Hari rero n'ibindi bintu bitandukanye tugire tushireho umuco. Umushikiranganje w'intware hagati terabere rusange n'umutekano ni Martin Niteretse nawe yasiguye imvo zatumye ahagarika igikorano cari catunganijwe na Apotre Mignone Kabera turuka mu Rwanda ariko akabavuka mu gihugu c'u Burundi. Ngo ushaka gusenga ntatoza amadolari 50 canke ibihumbi 200 vy'amarundi. Ngo niyo mvo yatumye Martin Niteretse ahagarika uruhusha yari yahaye ishengero New Creation Church kugira rutunganye igikorane mpuzamakungu Connect Africa Conference cobaye kuri uyu wa 14 kwezi kw'icenda 2023 gushika ku wa 17 kwezi kw'icenda 2023. Umushikiranganje Martin Niteretse yavuga ati Imana twayihaye ikibanza ca mbere kandi abarundi barakunda Imana n'ukuri ku buryo ubategeye ku Mana abo gushira utwo bafise twose. Kubwiwe ngo batunganije ico gikorane co remesheje na Apotre Mignone Kabera ngo bagomba kudutwara n'utudolari twari dufise hamwe n'amarundi nyene. Uwaramutsa ubwo bushikiranganje by'ubujejwe harimo gukurikirana ibikorwa by'amashengero, ibutsa ko igikorwa ca mbere c'amashengero atari ugutoza amahera ahubwo ari kubaka imitima. Urusha rwo gukora ico gikorane umushikiranganje Martin Niteretse akaba yararutanze igenekerezo rya 28 ukwezi k'umunani aca aruhagarika buca gitangura kuwa 14 kwezi kw'icenda 2023. Bano bihweje rero ivyabaye mu guhagarika ico gikorane ndetse n'umutekano ukongerezwa, kuvuga ko vyose vyari mu ntumbero yo kurinda umutekano no kukaza kugira ibara aritagwa nk'uko abantu bavyumviriye. Ibubanza kuri uyu wa gatandatu niho abacamanza bose bahagariga murantunge bahamagarirwa gukora neza mu gutunganiriza bene gihugu ataco basavye no kuba imvuga kuri. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi mu ijambo yashikirije inyuma y'ibikorwa rusange vy'iterambere yaranguriye muri komine Rugazi intara ya Bubanza bijanye no gusibura ibarabara muzinda Rugazi no kurishiramwo ikariyeri. Nijambo ryashikirijwe na Cleophas Nizigimana ni buramatari w'intara ya Bubanza yamenyesheje ko iyo komine ya Rugazi iriko itera intambwe mu iterambere ngo kanatsinde heruka no gutahukana ikibanza ca mbere mu komine yitabiriye akamo ko kurima mu gihe cici no mu myonga. Yasavye abene gihugu bose kuja ku kivi mu ntumbero kurwanya inzara n'ubukene, guca imikobeko ku mitumba no kubumbatira amahoro n'umutekano. Mu mpanuro rero yatekereye abaraho nyene teka umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi Gerase Ndabirabe yamagariye abene gihugu muri rusange kuja ku kivi bagwiza umwimbu mu gushira amatongo hamwe, kuja mu makoperative, kwirinda ingeso mbi yo guharika no kumvira impanuro z'indongozi. Nayo babacamanza yabahamagariye gutunganiriza neza abene gihugu taco barinze kubasaba no kuba imvuga kuri. Bajejwe intwaro akaba yabahamagariye gukurikirana neza abana baheba amashure, bacungire hagufi indero y'abana na cane cane mu kurwanya inda z'indaro mashure no gushengeza ababikora. Yandi makuru ugusangira n'abandi kuvyo bungutse akabirya koperative umutahe w'umukene ni nguvu ziwe. Koperative isanzwe ikora ibikorwa vy'uburimyi n'ubworozi kabikorera mu bice
bitari bike nka Gihanga village ya gatanu kuri Shanike Rubirizi Muyira n'ahandi. Iyo koperative isanzwe ifise akantu yisangije ugereranije n'izindi. Sabushimike Seti umwe mu bayirongoye amenyesha ko umwaka utashe baraba ingene umwimbo wagenze bakaraba ico bungutse maze bagaheza bagasangira n'abatishoboye. Ni muri iyo ntumbero kuri wa gatanu igenekezo ya 15 kwezi kw'icenda 2023 iyo koperative yari isanzwe yaramukanye banza rwo gutanga amakaye ku bana bato nikora naba bantaho nikora ibitenge hamwe n'umuceri ku bapfakazi n'abatamakazi bo muri zone Buringa na Gihanga zo muri commune ya Gihanga mu ntara ya Bubanza hamwe nabo mu Rubirizi muri commune Mutimbuzi ntara ya Bujumbura. Abafashijwe bose hamwe bakaba bashika 600 abana 400 hamwe n'abatamakazi 200. Mwana umwe akaba yararonkejwe kayi 6 hamwe n'ikaramu 2 bande nabo baronswe igitenge n'ibiro 3 vy'umuceri. Wari mu barongoye koperative umutahe w'umukene ni nguvu ziwe agasaba abandi gushira inguvu hamwe mu makoperative kugira bagwize umwimbo maze baronke ico bikenuza bongere bahiko n'abandi. Umwe rero mu barankeje ako gafashanyo bagashima niyo nzima Jean asanzwe agendana ubumuga ribaronkejwe agafashanyo avuga ko ryari irya mbere abonye amara ko kuja mu makoperative akagira ati naho naje mugaye ku mubiri ariko mu mutwe ndakomeye hamwe bo dufasha natwe tukaronka gatahe ko kuja mu mashiramwe nkayo nta kibuza ko natwe ejo twoba mu bafasha abandi. Se kubereki iryo zina Sabushimike Seti agasigura icatumye bahitamwo izina umutahe w'umukene ni nguvu ziwe. Twararavye dusanga hariho amarigara menshi ubajije akakwishura ati je ndakomeye sindi ikimuga akaba hari n'abandi wasanga barahejeje amashuri ukabasanga kwirigara hakuja gukoresha umutwe n'inguvu. Niho twaje hamwe turiga umutahe cari ico duca dusanga umutahe w'umuntu n'ubwenge n'inguvu ziwe. Niho twaca dusanga umuntu avuga ko akenye kandi atari ikimuga. Ndayisaba Leonard ni musitanteri wa commune Gihanga arashimira cane umutima w'abarongoye koperative bagize mu kwiyumvira ku batishoboye bo muri commune Gihanga agashima kandi gukomeza uwo mutima bafise kuko atari ivya bose kuko hari benshi iyo ubungutse batibuka gusangira ana abandi. Ivyo rero navyo vyari biriko biravugwa cane. Hari n'iyindi nkuru rero tugiye kubandaniriza ko hari ibindi mu ntara ya Bururi abigisha barungitswe gukorera mu zindi ntara mu mwaka 2017 basaba umukuru w'inama nkeguza amateka kubasabira kugaruka mu ntara iwabo. Ubona ko abariko barahabwa akazi bakiri bato ari bo basubirira bagasigura ko imiryango yabo yahungabanye iyi myaka abamazeyo. Manuel Sinzohagera yabemereye ko ivyo basabagiye kubishikiriza ubushikiranganje bw'indero ari kuri wa gatandatu Bururi ariko aratanguza ibikorwa vyo kubaka ibiro vy'igipolisi mu ntara ya Bururi. Ngo rero byinshi bitandukanye nuko hari abana 250 aribo baharurwa mu banyagihugu 518 bahora mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo bahungutse muri nondwi bashikiye mu kigo kiri mu Kagwema muri commune Gihanga intara ya Bubanza. Umushikiranganje intwaro yo hagati mu gihugu yari yahishikiye kuri uyu wa gatanu yaraneguye rero ko abavyeyi babo babatesheje amashure ubu ngo n'ururimi rw'ikirundi rubagora gutahura. Martin Iteretse yabategetse kubasubiza mu mashure kuva mu ndwi iza. Umushikiranganje Iteretse yasavye abajejwe intwaro Gihanga no mu Cibitoke ahavuye benshi kubakurikirana abafise ibibazo babumvirize. Barongoye umutumba n'abahuza basabwa umwe wese gukora icajejwe kugira bakorane neza na neza n'abanyagihugu ubo ku mutumba. Ako kamo bagaterewe mu kiganiro catunganije n'ishira hamwe wage mu Minago muri commune n'intara ya Rumonge kuri uyu wa kane. Batanze inyigisho barebukije mu rwi umwe wose ico amategeko awure kurira nk'abatware ku mitumba ngo abajejwe ahanini guharanira amahoro n'umutekano n'iterambere ry'umutumba. Abahuza nabo bajejwe kumvikanisha ababituye nko mu matati ajanye n'ibibazo vy'ingo n'imiryango ay'amatongo atatsinzwe ajanye no gutorana canke kwirukana ukose canke yanze kuva mu nzu. Mu ndongozi z'umutumba baremera ko vyahora bishika bakinjiranira
mu kazi kubera kutamenya amategeko na kuko yo kwigishwa gushika no ku munyagihugu mutoya. Bari bitavye izo nyigisho basavye kuronswa umwe amategeko. Jerome Niyonzima aserukira imbere y'amategeko ishiramwe OAG yabemereye ko rizofasha kugwiza udutabo turimwo ayo mategeko. Nabakengurukiye cyane banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri Umuhuza TV n'ibindi bitandukanye mukaza kubikurikira. Ndagusaba rero kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone ni butari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzabe mani bahezagire.